sinzi ukuntu bivuga bintu umunezero hari igihe mvuga ati byarabaye byavuye commentaires z'abantu buri munsi zikwereka iyo ukwiye gushika n'ibyo ukwiye guhereza abantu yabambi yabanziza nta commentaire burya n'imwe bambi ku muntu yabishatse keretse uko ubishatse ni kubyakira uko ubishatse ni kubibamo ariko nta commentaire mbi igera ibaho ku muntu abantu bavuze nabi ama commentaire mabi but byose je nabubonye like mu cyongereza bavuga ati there's no bad publicity so wihaye umwanya kurinda wandika ku muntu uzi cyangwa utazi umuhaye agaciro ama commentaire abantu bakubwira prophète quoi nawe nyine arabizi nawe ndazi urabizi no munsi uwayakiriye gute kwanza ubu no munsi mushinga nawe arashaka kuvuga rero gafata ijambo jewe duhura n'uyu unye nta numwe abo bantu bose batanze amakomanta nta numwe nzi nta numwe nzi donc no hagaciro ico bavuze gute nta numwe nzi donc duhura n'uyu unye nta numwe twagiranye inama n'abo bantu donc jewe mfata uko je ndiko ndamumenya personnellement mama nyene aravuga ati bitakora uraba hasi voilà ngo amavoti yawe yaduze hejuru cyane ntidukeneye kubandanya vote urumva aravuga ati ku muntu mushasha muri iyi kategori twamaze gukapta yuko ari utwara igikombe oh my god so ndavuga ati wow acha barandungira invitation kila kitu ama booking ya hotel kila kitu so nyene bacatangura kumbaza ati none tukubooking ya hotel monsieur madame ndavuga Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye nizira ko meze neza murosi abakunzi ba African TV ndabaye ikaze mwege musimazogira subscribe kuri channel yacu. Yes, musi dasanzwe turi kuri aeroport ni ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye aho twaje kwakira Prophet Modeste hamwe na Benize n'umutambukanyi wiwe aho bavuye mu karuhuko aho bavuye kuryoherwa kumbure amakato zogana byinshi bigiye bitandukanye hamambwire subscribe kumbandanye kandi n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Yes, turaza kuganira byinshi bitandukanye abwira urugendo rwabo mbega na mwege mwashoboye kubabwira congratulations abagiye ma commentaire agiye atandukanye kumbure bagire kubona bishura merci beaucoup. Yes rero nkuko twababwiye turacarindiriye Prophet Modeste hamwe na Benize umufasha wiwe aho bavuye mu karuhuko mu gihugu kibanye kumbure abo bagiye kuruhuka murabizi ko benshi iyo baje imanza ufata umwanya bakaja kuruhuka ariko rero icyari cyabajanye ntabwo ari ukuruhuka gusa ahubwo nk'abakozi b'Imana bagiye bakoze n'igikorwa kivuga butumwa aho bari bashikiye aho bari hari aho bagenderera hose kuko bagenda bavuga ivuga butumwa hakize benshi batuje abantu benshi kumbure hari n'abandi benshi kumbure bababwiye ubuhanuzi bugiye butandukanye ni Prophet Modeste nyene musanzwe muzi ko ari umukozi w'Imana akomeye cyane gose rero nta kibanza na kimwe yoshikamo kumbure hama areke kuvuga ijambo ry'Imana. Yes, dusunyuma gatonya muri urubanza rwabo bakoze mariage yabo iri mariage yakataraboneka mariage nziza cyane gose ngira ngo itadigere iba ngaha mu Burundi benshi mwarabikunze benshi mwarakunze mariage yabo uko zagiye biragenda ndetse zagiye biranakurikirana nkuko twakomeje tukubibona papa wiwe ndavuga umugwiza tunga Siyoni niwe yashoboye kuzana umukobwa wiwe agiye akumushikaniriza umukwe wiwe ari Prophet Modeste nkuko mubibona Modeste yararindiranye igishika koko umugeni wiwe kugira ngo ashobore kumutahana papa wiwe Siyoni yashoboye kumuzana n'umunezero udasanzwe ubona neza ko gishimiye umukwe wiwe agiye gushikiriza umukobwa wiwe natsinda ko iyo umukobwa asohotse umuvyeyi wiwe aranezerwa na cyane se wiwe abanezero cyane gose ko umwigeme wiwe ashoboye gusohoka akagenda kubaka ndetse no kugira ngo adoshobore kuvyara nkuko mubibona mu masanamu yagiye arahaca barashoboye gusinya imbere y'Imana ndetse no mu gitabo c'Imana imbere y'abakozi b'Imana kumbure bari muri ico kibanza bashoboye kubahiza kugira ngo bazogire urugo rwiza urugo rwabo ruzoburugo rwahezagiwe ndetse ruzoburugo ruzobyara abahungu ndetse n'abakobwa nkuko mwabibonye kandi n'ubundi mu video wakuriye twabacishirije ko mwarakunze ubukwe bwabo mwarakunze uko byari byifashe ndetse bamwe mu bipfuriza imigisha mugumana twebwe muraza kubona byinshi bitandukanye cyangwa tuze kumva bimwe mu bashoboye kuvuga mu ma commentaire mwagiye murabaha mu
muri bimwe mwagiye murabipfuriza ndetse banabatumirira no mu bindi bikorwa vyabo bigiye gukurikira mu minsi igiye itandukanye. Kandi mu rugendo rwabo bashoboye kugira ibihe vyiza, ibihe bitandukanye, aho ubona ko bashoboye kuja mu bwato baryoherwa mu mazi kumbure, aho ubona neza ko urukundo rusosa cyane gose. Itegereze kwanza no mashusho. Yes, mu rugendo rwabo kandi aho ubona neza ko bashogenda mu supermarket agiye atandukanye, mu alimentation agiye atandukanye kumbure kugira ngo bashobore gufungura, kwihereza ibifungurwa. Ubona neza ko harimo urukundo rudasanzwe ugegeregeje kuraba hagati y'aba bantu babiri, Prophete Modeste hamwe na Benize. Niko biri ugerageje kuraba urababonamwo urukundo rudasanzwe. Kandi twibutsa yuko urubanza rwiwe canke ubugeni bwashoboye guhezagirirwa kuri Eden Garden Resort. Ni kibanza ciza aho ubona neza ko ari kibanza bashoboye kwakiriramo abantu benshi. Ugerageje kuraba ku masanamu urabona neza ko twari mu kibanza kizima, ikibanza ciza. Ubona neza ko abantu bari bahari, bari bafise akanyamuneza, bari baryoherewe kumbure ubukwe bugiye guhezagirirwa muri ico kibanza. Benize, nashaka nakubwira ko uyu munsi ubaye urukundo rwanje. Ndabizi ko umufasha nk'uko biri bisaba. Ndabizi kandi ko uri umugore kubera ko hari byinshi kugorora, ariko nagira ndakubwire ko hambavu y'ivyo urabizi ko ndagukunda kandi sinkekeranya, kuko nta decision ufata nk'uko ubizi ntayitekereje, ntayiyumvire cyane. Rero hambavu yo kwiyumvira n'Imana hari ibyo yambwiye, nibyo umutima urantegeka, ariko kandi na bwa bushobozi bwampemuye nabwo nyine bwasunikiye kubikora. Sinovuga ngo nagukunze kubera ko Imana yambwiye, urabizi, ariko hambavu y'icyo Imana yari yaravuze imyaka myinshi, ishika mu myaka 10, nanje nasanze ari wewe, kandi ndagukunda, kandi nzokomeza kugukunda. Imana yamuje kuguhisha. Modeste, canke Prophete Modeste. Sinzi icyo novuga, ariko novuga ati merci cyane ku rukundo wanyeretse. Ni urukundo tuzinanye imyaka myinshi cyane. Urankunda by'ukuri, ntunena, urankunda muri leta yanjye ikiye, kandi urankunda muri leta yanjye imeze neza cyane. Senga Imana iguhezagire, iguteze imbere, ushikane ku isezerano ryayo.
ushikane kure yaho bibaza kandi izo tubizagire umuryango wacu izina rya Yesu. Amashi menshi baje, amashi menshi. Ntumviriza kubwira byose, ntumviriza. Kunzi ba African TV, gumana natwe kumbure ingabo barashitse bariko baraza hama tubaganirize bigiye bitandukanye. Asante sana, reka tubayagisha. Salama. Yes, African TV. Umeze neza? None wamenye ko tuza kuza no musigo. Mbana birose kamera. J'espère que utaza kwishira kuri YouTube. Kubera iki? Yes, welcome there. Thank you. Umeze neza? Yes. Ni nyuma y'igihe kitari gitonya mugize mariage nyuma y'indwi zibiri. D'abord urugo mwarusanze gute? Ni byiza cyane. Ni byiza ruraryoshe. Yes, bon, inyuma gato ya mariage ngira ko heze iminsi 2 gusa 3 maramaze kuja mu karuhuko. Abesha kudavuga ngo lune de miel. Byari bimeze gute d'abord magize ibihe bimeze gute mwari magihe na hehe kwanza? Kubera ko ni benshi barabakunze ubugeni bwanyu, benshi barakunze video zanyu bwa ati wow, ubugeni bwiza cyane. So byameze neza. Kubera ko twarose umwanya wo gusenga. Tubuze wari umwanya mwiza wo gushima Imana. Wari umwanya mwiza wo kugira dusenge. Ufashe umwanya wacu wo gusenga. Ahanini dushima Imana, ahanini dushira amafondasiyo mashasha ku buzima bwacu. So iki naco twari twagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Sepa hani umuntu nkuko abantu bavyibaza. Twagiye kuvuga twaravuze ubutumwa bwiza. Yes. Igihugu kiraho nyene twakagiye. Bon, abantu benshi barakunze mariage yanyu. Benshi barabakeje, benshi bati wow, urugo rwiza. D'abord mwakiriye gute ama commentaire y'abantu? Commentaire z'abantu buri munsi zikwereka iyo ukuye gushika n'ivyo ukuye guhereza abantu. Yabambi yabanziza na commentaire burya ni mibambi ku muntu yabishatse, keretse uko ubishatse ni kuvyakira, uko ubishatse ni kubibamo, ariko nta commentaire mbi igera ibaho ku muntu. Kuri jewe ni kumva. Yes. Reka tuje kuri Benize gatonya, ariko turashimira abantu kubera ko uko babigize Imana ibahezagire, kandi turashima Imana kuko byagenze nuko tubishaka, byagenze nuko twabyifuza. Yes, kuri Benize gatonya ama commentaire y'abantu d'abord wayakiriye gute? Ari commentaire nyinshi zitandukanye, ariko nka wewe nk'umugeni wavyakiriye gute? Bona byakiriye neza. Zinshi zari nziza. Ntabuzemo abantu bavuze nabi amakomentari mabi. But byose je nabonye like mu Cyongereza bavuga ati there's no bad publicity. So wihaye umwanya kurinda wandika ku muntu uzi cyangwa utazi umuhaye agaciro. So je byose nabifashe nk'agaciro. Ubu ngiriye publicité, ibinyamakuru byose actually ndabishimira. Urinze uposta umuntu ukamuposta nabi canke neza, burya wowe hari igihe umuposinze nabi wibaza ngo umugiriye neza nabi, ariko umugiriye neza kubera umugiriye publicité gratuite. Donc ndabishima byose. Yes. Uno musi rero urashobora kumuvugira kubera ko n'umushinga nahe wawe. Uno musi n'umushinga nahe wawe. Bora makomatera menshi mbere mariage yaje kwandika ko nawe yagice bivuga ko amakomatera abantu bakubwira Prophète quoi nawe nyine arabizi, nawe ndazi urabizi uno musi. Uwayakiriye gute kwanza? Ubu no musi n'umushinga nawe urashobora kuvuga rero gafata ijambo. Jewe duhura n'uyu wenye nta numwe abo bantu bose batanze amakomatera nta numwe nzi. Nta numwe nzi. Donc no hagaciro ico bavuze gute.
nta n'umwe nzi donc duhura n'uyu unye nta n'umwe twagiranye inama n'abo bantu donc jewe mfata uko je ndiko ndamumenya personnellement hama nyene aravuga ati bitakora uraba hasi voilà yes bo inyuma y'ayo majambo yose ababakejeje ni benshi bayipfuriza kuzogira urugo rwiza ariko kandi inyuma y'ingaho nyene ni nyuma ya mariage ariko kandi waramaze kuba umwe mu bazogenda gutora agashimwe muri Nigeria tushe tugira ko biteguye gute kwanza rero cyo gusa no gutsinda deja numva nuko minduru deja nshaka gushimira vraiment abantu bose bavotsinze ndabashimiye bari mu Burundi bari muri hanze y'igihugu abantu bose bavotsinze Africa Europe everywhere thank you so much vraiment n'abanditse ama commentaire meza cyane thank you vraiment sinzi ukuntu bivuga umunezero hari igihe mvuga ati byarabaye byavuye umunsi wa mbere umenya yuko watsinze uvyakiriye gute wari hehe like baranyandikiye Film Africa yaranyandikiye iravuga ati byaheze ndavuga kuvuga ngo byaheze ngo amavoti yawe yaduze hejuru cyane ntidukeneye kubandanya vote urumva aravuga ati ku muntu mushasha muri iyi kategori twamaze gukapta yuko ari utwara igikombe oh my god so ndavuga ati wow acha barandungira invitation kila kitu ama booking ya hotel kila kitu so nyene bacatangura kumbaza ati none tukubooking ya hotel monsieur madame ndavuga monsieur madame nyene ico gihe nako ntari bwa madame urumva ni après urumva ni muri octobre donc urumva ubu turi monsieur madame yes no monsieur madame ariko kandi abantu benshi bagutoye ubaze ko ari kubera iki bagutoye ari we batoye mu Burundi mu gihe hari abandi benshi bo mu bindi bihugu bahari shaje nibaza yuko ngira ahubwo ndabikeze Imana kandi ndabikeze n'umugabo wanje wow umva uko yarasunitse cyane yarasunitse ngaha yarasunitse mu bindi bihugu aba diaspora mu Rwanda hose arabisunika ndondera ama interview ahantu hose yambwira ati uri hehe ingo tugende muri interview ingo tugende hehe vraiment arabisunika cyane yes uravye inguvu yakoresheje mu kurondera n'amamedia kugira ngo ashobore gusupportinga umugabo wavuze iki abandi bantu batazi gute umugabo wawe avuze iki donc ni iki kuri wewe abandi bantu batazi ibanga riri muri we abandi bantu batazi wewe wamushimiye n'umuntu adasanzwe koko no vraiment ni ibintu byo gushimirwa n'umuntu nyene anyereka support ego wow nawe wavyakire gute ubonye umutambukanyi wawe abaye uwa mbere muri Nigeria mu higanwa kumbure atamuna riteze yuko ari n'ijya mbere kumbure kategori y'Uburundi bugiyemo wavyakiriye gute so icyambere novuga nkunda kwibuka cyane Imana iba yavuze ndibuka ko mu kwa mbere ca mu kwa kabiri Imana yaravuze ngo ndamubwire hari indirimbo shasha agira sohore izofatisha donc so turanayitegura turayandika umuga hari ikintu kigira kibe tutazi mu isi ko kigira kibe indirimbo ntitwayisohora then haca hazamwe ico kibe so kijemo rero ndamubwira ati here you will win ntugira ikibazo kubera ko Imana iba yavuze iyo yavuze irabishitsa aragira ubwoba ndamubwira ntusogira ubwoba uratsinda so jahanini rero ngo mashimira Imana kuba yarabikoze bikaba ikindi numva no shimira Imana kandi n'abantu kugira abantu bamaze kugira Imana rero je ndashimira abantu bose mwamutoye koze hari ikintu kera nakora abantu benshi bakibaza ngo nubujuju bahora bambwira ngo ushobora gutanga gute ibihumbi 200 mu telefone atacu bikumariye harabahoze babimbwira ariko so je ndashimira abantu kuko iyo shize ko post mba nayitondeye gatoyi kwanza sishaka ko post icengaho ko iyo shize ko post ndashimira abantu banje fise mu telefone 35 urumva bigenda byiyongera so rero kuba mwara supportings mugaca ko bajya abantu bakomeye kuriya
bafise ama views mu ndirimbo zabo zikwiza miliyoni 5 harimo no kwiza miliyoni 10 kuri YouTube yiwe mu ndirimbo imwe so tukamucako vraiment ndabubaha ndabakunda Imana yo mujuri bampera umugisha cyane. Yes. Inyuma yo gushinga urugo, inyuma yo kushika mu rugo Benize, ibikorwa biteguwe gute andi ma projet yawe rero bwite no musibaza ko umwanya ukwiriye? Oya no musi ubu unya no mvuga ubu unya nibaza ko ufite umwanya ukwiriye yo kuduha ama projet meza. Ego barindira iki TV wawe tuzovugana ubaza manager manager turagushimiye cyane ni byinshi cyane ahubwo nashaka kugenda babwire itariki 20 z'ukwezi kw'icumi afise croisade yitwa like never before muzoze mubone ukuntu Benize aririmba muzoze mubone Imana icyambere cyocu murabizi iyo mpano narayihawe n'Imana yo gusengera abantu Imana ikabakiza yo gusengera abantu Imana ikababohora please ndabasabye muze tubane mu cyo gikora signs and wonders. Yes, thank you Benize. So ndabatumiye cyane le 20 z'ukwicumi muzoze tubane. Yes, thank you. Mana kubize kubahezagira kandi kubize no kububakira abantu benshi muri commentaire ndazi barabishimiye cyane gose asante sana. Turabishimiye. Yes.